Yes, nkuko bisanzwe biri cyangwa nkuko bisanzwe bimeze murabizi ko tugeze kuri kamera za Niyosel TV nitubasondeka tubazanira aba artiste bari ku mwanya bariko barabikora kandi bariko bavyitwaramwo neza baretse twamwise ngo Mr Leila kandi Leila ari izina ry'umukobwa nawe ati je nje kuvugira ba Leila cyangwa abandi bigeme kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigendana nanje ntindahari kugira ngo nzokomezanye nawe gushika maze kumenya Leila iyo yamushikanye kuko niwe bari bahuye ico gihe muga yamufashe neza uyu mugabo ni MasterLand kuva muri Master Music nofata ko ari umupapa w'abana batari bakarereye hariya muri Master Music brad umeze neza cyane meze neza cyane ndashima Imana yo mwijuru yagwishije akavura it's okay ndakubwiye gusa neza ni nk'umuntu avuga ngo izuba riko riraka kandi ririko riraka Fisher wazamana kandi niko wambi nari gitangaza kiri thank you anyway ndashimye cyane yego Imana yarabikoze yego Imana yagwicubahira nuko ariko nizere ko Pasika yagenze neza ndazi ko himbaza umunsi mukuru cyane kwanza nayifashije mu bihe vyiza nk'umukristu ya nagerageje kuba mu bihe vya Pasika biragenda neza kwitegurira no kwihimbaza yagenze neza maze kumva ko Noel no kuri Pasika ngo niyo umwigema gutelefone ngo ntumwitaba kwera wanga ya misingura yubaha cyane reka bigeme Yesu aba yavutse ngo yari yazutse reka bigeme abigeme nakabikawe Leila nakabisho tumwitaba aho gusa ikibi nicyaha cyane bivana uko abaje nagiye ndafise bishikanje ndase mama abo se n'abakobwa ndafise abagenzi b'abakobwa ndafise abakorege dukorana akazi abo bose bacibirukaza ari abo dafata nka mushikawe na mama wawe kwa ntagira mariage igihe nyine nivyo nyene ico gihe urumva ncangira nyene ariyo akadiscipline ngira kandi ko munyene vuga tike mu bihe nyene byo kwitunganya mu mutima na cyane ariko hari umuryango wa Master Music muyaga make abana baraho tuyaga meza ibikorwa biraje mwawe ingoma ya Anovic gisohoke to Bogos kabisa nawe usanzwe uri mu Bogos ubwo niyaririmbye wewe nawe mu Bogos ariho ibikorwa bya MasterLand ndaso indirimbo vuba kwanza nyansora indirimbo yo kwibuka Canco Miss ni mukuru wanje mukuru wanje umunyengozi hari kuvugwa byinshi kubijanye n'itariki yapfiriye ko bijya waravyumvise ivyo ko bamwe bari batariki 6 birashika ko aho ngene bariko bavanga ni 3 kuko nanje itariki navukiye ko iri kamakenga apana itariki kubera bivanye naho bavukiye naho bagiye kwandikishiriza umva ivyo biragoye hari n'igihe kumufatira hajya kujya munsi bakwandikishirije ko je fata navukiye ko uzi ko ivyo ari ivyo gamane tujangaho tugafeta iminsi mikuru wavutse maze ndwi hose bakaje bakujana kuri zone aho navukiye navutse November ndi mu kwiza nanje yubire 25 nzogera yubire mu gatanu nzatumira uracyari umwana maze uravuze imyaka yawe 25 nzogera yubire nzogera kumugaragaro se bayobona ega gahundi ntayuraje baho ngo kamenye nzoga jubilé d'argent ama tatukiri kwijya vya Canco Miss nawe agize jubilé d'argent y'imyaka 25 afuye yaguye yayikwije deja nafise indirimbo yari nasubiyemo yiwe wasemwiyaye itwa amashugwa aruma ni indirimbo nakoze mu buryo bwa cover sinagwe ni officiel ni cover ya cover gusa kugira ndamu hande hommage kandi tumwibuke kuko yimurafuye ko kuyubahwa kandi mu buryo mbona imbona no shobora kumuha mwishubahiro no kusanga indimo yiwe d'accord asijuri hasi cyane nushijuri hejuru cyane mugabo nagerageje gukombina byose kugira ukorere muri yariti yiwe nyene mwisi ni 2 3 zoyagiye hanze izosoka inyuma yo kumwibuka urumva Dija twaramwotsa gusa turi mu kwezi kwiwe nyuma yaho nasiki kwanza hasora cyanje nyene ugira ukurikizera Leila ego arageze ikora byinshi Master Music turi mu kazi nkuko mbarumbaje Master Music kimeze gute turi mu kazi kandi ndibaza ko nibije n'ibiteramo muci n'ibiki bizogenda neza ikindi kintu maze imisi nkenguruka no kuntu mu supporting umuntu agiye kurenda indirimbo hariya muri Master Music nabonye mubikorera umu artist araherutse gusohora indirimbo yisende tipo hajya mu Kamenge utumona Haston aka La Familia nakoze ikintu nashimye cyane unamuheretse n'aba artiste aba King Video urabona ko byari n'abandi baririmbyi bakabaraza amatama shasha twavumbuye tugiye kuyabereka mu bisiza turafise na She Sings irabaye naho utagize akajya ko kuyivuganako She Sings ni igano yateguwe na Master Music kubigeme n'abafasoni aya bambere twarabonye wakiriwe na Ministre umushikiranganje yakira MasterLand
n'abana bari abo ni ikintu nyine tuyikomoze ko gato icyakujemo gute wagisoziriye gute ministre hageze hakurondera bigenze gute jewe usanzwe ari n'abandi banyekubahwa bagenda bashira bigeme ariko sindaronka kanya nashari mu bindi bikorwa nanje ndimo ariko kuba tabikurikiraniye hagufi bakomoreze ko nawe ubumwe n'utumwe ego she thinks ni higanoje niyumviriye nka MasterLand mugana giyumviye mvuga toke ufise kajye ko kundi muri by'umwaka kuri RFM azi nawe bari muri jiri azi n'abajama benshi yavuzwe mu masende ngo yagira 6 million manirize pati ya 6 million kwe na migu ibaze hama rero tuvuga toke kuri kose nka MasterLand ndi umuntu sinigungirako akajya mbafise imana yakanshmaye ko neko ndimigano n'abandi reka akajya ndafashe n'abandi bantu bashe kugaprofita ko no kugatihako ama avantage nuvuga ko none kano kanya ubunye tuvugana mukoga yitwa Naomi yabaye wa kabiri akaze cyane gose ariko cyane gose mbwa yabaye wa kabiri byagenze gute wa mbere muciye ko gute byashitse wambere no kabiri kenshi ari usanga banganya usanga akavirigire gatoya ugasanga amushiye barashobora no kudistenga bose usanga look yagufashije canke akantu gatoya nyene yexprime abizi nawe mugabo style tala yiwe iri exceptionnel shiri yakomeye cyane uba rero umuntu bikano kanya nyine 5 ari muri studio ariko ari recording muri master music nibaza yuko akazi karahari amva ingene byagenze rero ndashimvuga ati reka dukora abakobwa batatu bakora indirimbo fashingije na RFM nayo dushibakorera promotion nyiwe nanje nkorera numva dusabikanye yanturire nabanye basomeko nisho shabaye umugambi twakoze ta sponsor dufise wavuze wa kabiri mugo wa mbere nawe niho tubwiye ivyo karakore wa mbere nawe yakakora indirimbo ziyo ari no gatatu yavuye avoka ibururi itwa Rehema Nondo wa mbere yitwa Chancela ni rere nuvuga ko rero akazi karahari ibi ni bimwe bafata ko ari ibikorwa vyiza bivutse muri kakayo wagira ko kuvuga promotion umwaka kuri RFM byumvikana ugira ati nkeneye kuguma ngarda rya zina nahawe onere nahawe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi nanje reka ntangure gusabikanya umunezero kandi n'abandi bana beshe bituma she thinks iba umugambi uzomara imyaka yose ni nama edition iyo ni edition yarayibaye yambe yego mba kandi tweko ta sponsor dufise tweko ta umuntu dushigikiye ari twe Master Music na RFM mbandi nakajya ko kwishimira gashamuga ati rero mwaka kurikira tuzokwitura abafise uburyo dushigikire mu igeme n'umukenyezi umunyafi umunyakaranga umunyamuziki turabe ngene nawe nyine boronka biteza imbere barashaka n'ubuzo wa mbere akaronka nibasha ivyimvyisha nk'ivyibushe bifasha kwiteza imbere no mu buzima busanzwe ko muziki apaho yo kuba hoteli imbere mu muziki harimwo no kwiteza imbere mu buzima ko muziki ntago zobuza kumuna kufungura ntago zobuza kubaho kugira umuryango no kwiteza imbere birumvikana Master mva gato kubijanye no muziki reka nerekeze kubijanye no kubaka umubiri mani wagangutse gituza naho gisigaye gisumba amavi amaboko asigaye asumba amaguru mani ukebuke tu uri gutrava ibitugu umeze neza uhagaze neza mani nakare abana bacira inkonda urabimeze gute agapira arabona kandi nakamwe gasigara bana kubuhagaze neza ibintu bamwe bakunda kuvuga ati aba artiste b'u Burundi harimo kudashama kano kwibango baterwa ivyo ngo vyo mu masite ibiki bimwe vy'amasima ugasanga nibingana urashaka ko wagiye ahengamye cyangwa ugasanga kuboko kumwe kuravyivye kunye nako ari ukuntu gutafashe forme ibi wo bikesha ndi bimeze gute nawe ni mwisite nyene je usanzwe mura icyo nuvuga workouts ama sport yo muhira nuko imana je ego mpanje mu gym ese gym nahora njamwo mugasenyera gym hari sinshimye kwivuga hano ni gym iri kuri garde no nizo nkorera muri rimwe ariko mwe muri nkorera workout zo muhira kuko barabizi muhira umuntu murashaka gukora akagena bikamera neza byahugize uko ako ayandi makuru ufise amarero makuru ufise yuko uhora uva muhira no musi rero baragize n'amahirwe rero kushika muri A+ fitness center kaba nawe yanyize kati rero muri rimbi tubona nibaka nagiriwe ko tubarinzi benshi edition kandi dushoboye mwasinya ama contrat y'amezi 3 none vuga ko ari contrat ni memorandum d'entente niyo twasinye hama rero nkavuga ati jewe nakajyo keza naho
ari umuntu atagitangura umujene atari mu buryo bwinshi ngo tumusoma aho niki ariko aregereza abajene cyane ni initiative yo gukenguruka no kudaca intege kuko ukiza icuma cyo mwisite akakujana ahantu ngaha uragiye icuma cyo mwisite ukuntu usanga ugitera ugumva biriko birajegera indani musi byavuyeyo umusenyi kugwa mu maso umusenyi kugwa mu maso ari n'akaklimatisere hameze neza atuka ni vyiza ni intambwe deja uhahurira n'abandi n'ahantu ushobora no gukora aga snap ugashira kuri Instagram asa n'ibintu vyiza nyene bigasa neza tukaja muri Uganda muri East Africa bakorera ngo bakora ivyuma ahantu hazimba antuka ni ikintu ciza ikintu ciza ni initiative itangwe ari ntoyi ariko yo gushikira ko umuntu atangwe ari muto ukamuca intege ntazo so kwimvira kuri abo bantu ariko ya contrawasi irimo ibiki nawe nyene ntujandiranye hari ruhande yama échange muzogira de service nabindi je usanzwe nk'umuririmbyi w'umu entrepreneur je nzo ushize mu kiyaga ntago no amazi gusa ndaroba n'udufi n'utudagara naza ko hari ama avantage menshi dutiha mu bintu atari amafaranga ari direct ariko ashaka kuza indirect ariko uri kurazana ikintu kijanye nuko hanini muzokunka mwebwe ndumva inyungu hanini zihagaze kuri mwebwe oya azokunguka iki nawe icyambere yungutse kuko ndiko namuvuga kuri televiziyo sineka muvuga ekarunka visibility ndafisa abafana nga mu Kanyosha baza dukora sport ati tugira sport hamwe na MasterLand inyungu nini urekera abonema umuntu umwe ariko ukunka 10 cyangwa ijana cyangwa 20 kuba ari ibyo bagenza usanga sometimes amashati yambaye imipira yambaye kandi atangwara basanganye mu mubiri kuko ikintu kijanye na sport nakaye kamubatira kuko usanzwe umuririmbyi akunda kuba ari umuririmbyi gusa nawe umenyesha makuru kandi ndabona agasport agakora kandi bakazereza barije ngira hano bazavangundira urumva ariho ikintu bita kugira ngo utene imbere y'ama aspect cyangwa ma caractère atatu ajana ariho ariho nostalgie esprit akabaho le corps akabaho na l'âme ni ibintu bitatu bitegeza kuba biri kumwe umubiri iyo umeze n'amashiga nyene iyo umubiri utaweze neza wamugoragurika wamana grippe wamana stress wamana umutwe wamana malaria wamana no umva uzoromwa wabonye gukora gute ukwiyumvira gute mu gihe umubiri wawe uri faible umva sport bikenewe kugira ngo umubiri wawe ugume uri dynamique ugume uri standard ikazi kose ukora ituma utama n'umushiha ituma no mu rugo wubaka urugo rwawe neza bibaza ko bituma umuntu nyine abushitse cyane namambwira n'abantu ko n'Imana ari abantu bamwe izohanira ingwara bagwaye kubera iki bazi ko batari kuzigwara bazi ko Yesu atigeze afata déplacement yakomatitse se Yesu zurabe n'amayirisiyo bakora isesiyo ziyiwe yase abadunu zirenze ase six packs kubera iki yamumenizwe yagomba kwitize yakurikize Imana yakijya papa wiwe neza yuko Yosefu umuntu adakora sport akagora ingwara kazomuhitana na cyane cyane maze mubaza neza ko rero ni vyiza ko umubiri wubaka kugira ngo ube kwanza ugire umunekano mwiza umuririmbyi wagiye ukina amafoto kugira umunekano mwiza nibyo sport ngira ngo abana babone neza nubwo nakunyira aho sometime kajamwo sawa kuko regana kwa zile igabafana ntago bafanijwe gusa ashaka gufana ingene uboneka hari igihe umuntu asigiye ndamukunda ibyo byose biri uko mugihe isura idandazi kandi ku isoko ifoko isura ibisa neza umva look muri viva n'ikintu kiri gikonda cyane cyane aba umuhungu cyangwa umukobwa master meza 3 ariko baratwumviza abo umengo ni make izoba renouvelable no contrat cyangwa amezi 3 ahedi zocucubira ku cyoma cyo mwisite je ndibaze ko tuzokanige kirekire ndibaze ndavyizera ariko birimo yuko bazoyira renovera mu gihe kwitwara neza kandi ndibaze ko n'umwana afsindero nawe yinda abo mugiye kuyipostinga na mpaka kuma social media kugira ngo usanzwe ediso hari gihe tatugira ama restaurant ntavuze amazina urayazi mu bibire usanga ko bafite ama snap ufotora muri inja warisha mahera kazi fotora kazi kuri snap kuri Instagram ari igihe tugera gusaba aho dukora ama clip mu gym je nakore mu clip ne mutina mbo wari muri 2017 itwa ko nyene twayirisha 100000 shooting gusa ubu ngaho urashobora gukora na clip numva umuntu akwitayeho ngo akwiyumviriye umugabo hajya bamwita gute oce ito redempteur redempteur uvuga yuko rero avuze ko uyu mugabo akoze ibintu bizima uvuga ko woreka
umusho gupostinga umuntu yakwiyumviriye ko akanakuhamagara ati ndagwaye agaciro kandi n'abandi bantu wisemba urupostinga hari igihe postinga ibintu bitagira akamaro n'abantu batanakunze cyane cyane iyo bari baza ko rero ndadukana mutima mwiza kandi n'abandi bantu bifuza ko dukunda bakora marketing online posting ibintu byabo kandi ndumwana w'indero kandi ari honnête mu byo mu byo bazomusobana cyane cyane kuko ni impanguye mugabo mu bisanzwe yagize urukundo rurenze ubwo uko we wovyibaza ufatiye ku muruho mukunda kugira sometimes agendano bakakwirukana aha nibikunda cyane cyane amafaranga nuko kwanza nganzo ndafise akeri chaleur akeri nk'umuntu nyine muri rindi umuntu mu ambassadeur cyane ariko ugera n'ahandi ugasanga wawuze no gukoresha niko bisanzwe bimeze yes master adugerageza message ndakunda kuvuga nti nta kugenda uko nyene gira akajambo bwiye bariko baradukurikira na cyane cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi bawe muri rusange nabareyira bose ubuzima yene nshiro vuga turavuga biteho ubuzima bwabo biteho by taking care yabo kuko baza ko ubuzima ni impano Imana yaduhaye kandi duteza kuba discipline ibyo dukora ibyo tufungura ibyo twitaho n'ingene tantete izo aspect zinavuze esprit esprit bisaba ko umuntu yubaha Imana bisaba ko umuntu yiga ukenga ngo yantrene l'âme yiwe bisaba ko nakora sport ukenga yantrene umubiri wiwe nazo ko ibyo ndabatekere nabo nyine baturaba wa muntu yafungura ibintu nyine yatakarura kandi spin nikeza kugira ngo ubuzima bwawe ni amazi asika ntibayore ubwiteko hamana bakunda ni MasterLand wanyu ndi hano ndashire ku kazi ntago nteze gucika intege ntago nteze kubatengwa cyangwa kubadeseva cyahari mpagaze bwuma ibintu bigende neza cyane cyane niko bisanzwe bimeze Master ndagushimira cyane mwakoze cyane mungakubariki sana